bati gito gitabwa iwabo. Yes, inshuti yanje nizere yuko wewe aho uri umeze neza. Uko poa kabisa. Yes, nkuko mubona uno musaza ni Berry Music. Urabizi neza yuko uno musaza muri kino gihe ntakibarizwa mu gihugu cy'u Burundi, yibereye hanze y'igihugu. Yuko pandeza huko Mamtoni. Yes, inshuti zanje ndagusabe wewe nimba utaragira subscribe ugire subscribe kugira winjire mu muryango wa Sules Ndimu wo kuronka ubusesanguzi n'amakuru menshi yimbitse ariko aravugwa ngo muri entertainment. Berry Music urabizi yuko haraheze igihe avuye mu gihugu cy'u Burundi yigiriye hanze y'igihugu. Wibuke neza yuko iyo uvuye ahantu ukaja handi urabona yuko hari impinduka kameme mu buzima bwawe, sivyo? Ibyo rero nivyo kenshi bikunda gushikira abaririmbyi, nivyo kenshi bikunda gushikira bamwe basanzwe bakora entertainment cyane cyane bo mu gihugu cy'u Burundi. Iyo wavuye muri Buja Flavor bakagenda nko muri Tanzania, Etats-Unis, mu yindi bihugu, donc bariko barihweza barabona yuko umuziki ndundi vraiment nturi kuratera imbere, ntura evoluer na cyane cyane muri ma social media. Oui, urabizi neza yuko mu Burundi abantu benshi baraba sana channel ya YouTube, ariko Berry Music amaze kugera hanze y'igihugu yasanze yuko mu ma platform akurikiranwa cyane ku isi sana sio channel ya YouTube, no, si channel ya YouTube, ahubwo hari izindi platform rero nka Boomplay, Mashaza, iTunes, Spotify n'izindi zituma uba umuririmbyi professional, zituma uba urumuririmbyi uwo ku rwego rwo hejuru. Uno munsi rero Berry Music agaragaza amasanamu abicishije ku rubuga rwiwe rwa page yiwe ya Facebook ati inshuti zanje barundi kazi ni muze mudufashe abatakambira mubafashe kubona uno munsi ama platform ayanda sanza dandaza umuziki atari ku rwego rwiza muri Buja Flavor. Oui, usanzwe ubizi neza yuko muri kano karere haremezwa neza yuko umuziki ndundi uguma uri hahandi. Oui, abarivyi bacu barafise success, barakunzwe cyane muri Buja Flavor, ariko hanze y'igihugu wapi. Berry Music rero ati ndabasabe abarundi n'abarundi kazi kugira bagire gute batukurikirane ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye zisanzwe zidandaza umuziki. Tureke channel ya YouTube yoyo tuhagaze neza, dufise abarorezi 1 million, oui, ariko kubera iki mutoza kudushigikira no kuri zo platform? Umuririmbyi umwe wo muri Buja Flavor usanga afise ama viewers canke abarorezi umuriyoni, mugabo ugiye mu Boomplay, ma Spotify, ma iTunes n'izindi urakutana si ibintu si vyiza, si kirenga. Iki rero ni ikintu gikomeye ku baririmbyi b'abandundi. Berry Music wewe abivuga gwiki, yasavye ubufasha ati What's up? Hope everything is well. So, nako ndiyumvira how amazing you people are, our fans. Abafana b'umuziki ndundi, you are very very amazing. Nako ndiyumvira imyaka 5 iheze, imyaka 6 iheze, twabonaga umengo abandi bashikanye 1 million views, byari ibintu by'ibitangaza n'ibiki, ariko uyu munsi is very simple for a Burundian artist kugira 1 million views, kandi kubera ifuro yanyu ukuntu musigaye mushigikira imiziki ndundi 100%, urukundo mutwereka is very amazing. So message yanje yari mubandaye mudushigikira, mudutera intege, murabe cyane imiziki yacu, abashoboye streaming imiziki yacu ku ma platform yose, Spotify, iTunes, streaming imiziki y'abarundi kugira dushobore kuronka income yo kwinvestisa mu bikurikira. So kwari kubashimira
kuri support yanyu en general ku baririmbyi bose, kubera ko uyu munsi urashobora kumviriza imiziki ndundi guhera mu gatondo gushika ku mugoroba, ugasanga n'umufana mwibarabara ariko arayumviriza ari fier et tout ça. So kera n'ibyari bibaho, so byari ibyo kwari kubashimira mubandanye mudutera intege, Imana ibahezagire. Ciao ciao. Wamwumvise rero, uwo ni Berry Music. Reka jewe mvuge sinohava ndakubwira ngo unkwirikirane cyane ku ma platform zanje nka Boom Player ama Spotify ntazo office. Jewe nkoresha channel ya YouTube, ugire subscribe, ugurure ako gakengeri kugira wewe uze kwibera umuntu wa mbere uzoronka entertainment za Sules Ndimu. Page ya Facebook nayo nyene ndahari ni Sules Ndimu, TikTok, Instagram hose ni Sules Ndimu. Urakoze cyane, merci beaucoup.